muri ico gihe uri kurasambana n'inka byari bimeze gute ku ruhande rw'inka ariko urumva nyene no ruhande rw'inka urumva si ico kimwe n'abantu urumva narabikora ndayije nyene kandi nararangiza nyene ko mitere kujya ko kurangiza nyene no mu muntu birangiye rero nkavuga ati ko numva ndangije ndahejeje reka nsange babavyeyi banje muhira yego ntigeze twarinda ariko arashoboza ati mbega inka nayo irashobora gutwara inda ugasanga itwaye inda y'umuntu birashoboka bo nabayeho kugwana niyo ntambara igihe kimwe inka igira ukuvutsa kwa mezi yayo imaze kuvuka kwa mezi kwayo njyaho guhunga nagiyeho guhunga numvise kwinda igomba kuvyara impamvu nagiye guhungaho nagiye kwibazaho ati mbega ko nagiyeho kwabira inka mbega hiza kuvyarira umuntu bagaca basanga hariho iki umenge ifise isano nangewe mbega sinjaho kujaho mu bibazo ndavuga ngo ndagomba gukita ahantu bizaba narahunze bizobe ntahari baza kumpamagara kubera nari mfite telefone maze guhunga hari uburyo naguma telefone mbaza ati mbega inka yoba yavyaye iki yavyaye ishuri yavyaye inyana bivuze ngo nze kumva ko yoba itavyaye umuntu rero maze kuguma mbaza bakaza bambira ngo ntiravyara ngo iracatera ariko birangira mbaje ati mbega yoba yavyaye iki kugira ngo kwitavyaye yego barambira ngo barabaca bibaza ati mbega inka wisambanya gute ko inka ni nini nta umuntu abari mugufi mbega inka wisambanya gute kuko ari wambwiye ngo mbega se ntiyatemba ntiyanyiganyiga ngo urimo kuyifata ntingo nta kuntu ngo ntiyagucuma sivyo ariko ndababwira ngo ntibyakunda nari mfiteho monde kuko muhari hagate bigatoye nagenda nkegera inka mu nzu maze kuyegeraho inka irafitse uburyo urimo kuyagaza bivuze ngo iza kumva iryohe winezero cyane iyo monde rero nenda yiza rero ako gatebe narafata nkurira hajya inyuma yako nkaheza nkinjira igitsina cyane impene nayo wayifata gute wasambana n'impene gute impene ndibuka umunsi nayifata hari kuruzi nagiye kuziragira hari ibintu twakunda kwigira byo koga n'amazi mvaho kuvanaho imyenda yanje ndambura numva rero ngiye mu bushuhe ibyo kuvuga kuja mu mubiri mu kirundi bavuga gushuka mu kirundi gitomoye kuko nge buri yuko meze sinze guhisha ikintu ko caba kiri ndakivuga ko caba kiri abantu b'uwo munsi rero nabantu bakunze guhishira ikintu buri ikintu nimba ari ikintu urakivuga uko kiri rero maze kuba mu ico kintu cyo gushukwa nagiyeho ahantu numva nkeneye impene ndagenda ndayifata maze kuyifata ndayishira hasi hama nza kubona gufata igitsina cyane nza gutumbereza naho impene ndavuga ngo ndagomba kurangiza ivyo numva ko nkeneye hama nyene ndangije nyene kujya kurangiza ndayire kuri rige ndibukana umuntu umwe yamfashe wo mu kibano aza gukoma indura avuga ngo butoye ngo ararongoye impene sivyo biza gufata imirambi ndanza gutwengwa so ivyo byose ni vyanshikiye yego kabisa inkoko nayo bakuzi ba TV ndashatse ubanze wumve neza yuko ubwari ubuzima butari bworoshe kuvamwo ariko no munsi novuga yuko hari byinshi tuza kuyaga ariko ndashaka kubanza tubwire bega inkoko nayo mwasambana n'inkoko gute inkoko isanzwe ari ni gatoya murakoze gose cyane nkuko rubundi nagomye mbivuga nta kintu na kimwe buriya iyo umuntu yamaze kugambirijwamo n'igishusha abadayimoni nta kintu na kimwe buriya adashobora kuba yafata ni kuvuga ngo no umusazi niho hagiye uzasanga umusazi baramuteye inda buriya siwe ni ibintu by'abadayimoni kuko biratangaje kubona umuntu kumva ngo n'umusazi ariko yaratwaye inda canke yaba afite umwana urumva biragoye uburyo umusazi ashobora gutegwa inda mbega uwa yaramwabiriye barinde bivuze ngo n'uwa mwabiriye ntabariwe kuko bibirivuga ngo igipfu cyose kirafise n'icacu aho ni mu migani so ndibuka inkoko kugira ngo nshobora kuyifata ni muri ca gihe abavyeyi baba bashoboye ngo tuje kurima bamaze kubimbwiraho nkababwira ati bamunaho genda za kubasangayo nkafata inkoko ndibuka narafata inzu nkiyugarana nkafata inkoko nkinjira mu nzu nkafata hariya ahantu hayo nyene nkabona gutumirizaho n'igitsina canje kandi n'ubundi nkarangiza urumva bwari ubuzima bwari bubaje cyane yari isimbi cyane nari ndimwe hari kimana ishimwe ko hari ivyo yarokoye mu buzima bwanje yego inkoko nigeze ifa
Peace one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe rwena kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Yes, kuri kamera uri kumena Elfage Carf, ni watuma ino image igushikira imeze fresh sana, ni watuma ino sound uyumva imeze neza cyane. Yes, ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho, cya kiganiro akiguha akaryo keza akukumenya amakuru y'abastar, akukumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega uno munsi bimeze gute? Uno munsi ndi kumwe nande? Uno munsi tuza kuyaga kuki? Uno munsi ndi kumwe n'umuntu uvuga yuko yatanze intahe novuga yuko yahinduye benshi, intahe novuga yuko yatumye benshi bakiraga kiza. Ati jewe nahoze kera sambana n'ibikoko, sambana n'inka, sambana n'imbwa, sambana n'inkoko, sambana ni ikindi niki inka. Bakuzi ba Loy TV tukiri ngaho nyene ubanze wumve kuva aho hantu kera yasambana n'inka, inkoko, impene, ibikoko bitatu byari bi impene, inka n'inkoko. Urumva yuko ari ibintu bito, ariko tukiri ngaho nyene brother, hari abantu bari kubadukwikana uno munsi navuga ko batabonye ikiganiro twigeze gukorana, bace bazati mbega inka woyisambanya, inkoko woyisambanya bimeze gute bro? Mu bisanzwe heze ko abantu nyene bagoye, ariko buriya bibiri yivuga ngo niyo mwamenye ukuri kuzobaha ukwidegemvye. So rero mu yandi majambo buriya abantu turemye uburyo tugoye uburyo gutahura ibintu, ariko umuntu ntahari kugira ngo umuntu atahuze umuntu, ariko nuko hariho umwitsa utahuza umuntu. Yego, ushatse kuvuga iki ngalo? Ushatse kuvuga buriya iyi si turimo tugendaho tuganaho ni ibintu byinshi cyane. Aho turavuga isi y'umwijima, n'isi y'ibintu byinshi tugenda tugwana mwinosi. Bivuze ngo iyo umuntu atarahura n'ivyo bintu byo kugwana, yama yumva ko ivyo umuntu arimo kuvuga atari byo, ariko ntiduhari kugira ngo twemeze abantu, ariko duhari kugira ngo abantu bamenye ukuri uko bakwiye kugenda mwinosi. Ego, dusubiye nyuma gatoya rero ndashaka kwanza ubanze ubabwire mbega wasambana n'ibikoko gute, kugira ngo babanze bumve mbega umuntu ugire tuyage agira avuga iki, kugira ngo uwo uri kuri dukurikirana uze gutahura neza. Tumere nk'abasubira inyuma gatoya ko kumbure hari abatabonye ikiganiro tweze gukorana imbere. Ndashaka dusubira inyuma gatoya, bahari abaca bibaza ati mbega yasambana n'ibikoko gute, yasambana n'inka gute, yasambana n'inkoko gute, yasambana n'impene gute, bije gute, bigenze gute? Murakoze cyane. Siwe gusa umbajisho kibazo nk'umumenyesha makuru. Hari n'abandi benshi bagiye banyandikira kuri WhatsApp, bambaza uburyo nabigenza, bambaza uburyo nabifata. So bivuze ngo benshi byarabatangaje cyane, na cyane ndashaka kuko hari umuntu atabonye kiyaganiro twakoranye ntabwo ashobora gutahura neza ngo yumve neza yuko ivyo bintu bibaho. Ndashaka rero tumere nk'abasubira inyuma gatoya imbere yuko tuza ku ngingo nyamukuru y'uno munsi. Mbega wabikora gute, byaba bigenze gute kugira ngo umunekera dukwikirana aze gutahura neza? Ego, murakoze gose cyane. Nkuko namye ndabivuga, buri iyi si turimwo ni isi mbi cyane. Cyane nabayeho ubuzima kujya kuntu umwana ababana n'abavyeyi. Urabizi ubuzima tuba twarakuriye hari ya ruguru, tugira ukugenda gufasha abavyeyi turima, dukora ibikorwa mu mirima. So bivuze ngo ibyo byose naza kubikora kubera ko mu rugo hari ico binovuga ikigwi c'abadayimoni, ko mama wanje yarari umupfumu nanje nka buyundi. Kandi bivuze ngo ibintu byose byari biri muhira byari ibintu vy'ibiterekeye. Bivuze ngo jewe nari umwana w'umupfumu, ni kuvuga ngo nari naramaze no kubakwamwo n'ibintu mwene ivyo. Bivuze ngo rero hari uburyo bagiye kurima abavyeyi banje, bambwira ngo mwana ngo tugende tujaneho gukora, kuko nari mfise uburyo nafatwa niyo Yesupli bimfashe nkumva umengo ni igikoko nshamufata kugira ngo ndacabira. Akambira ngo tugende, tumaze kugenda, ariko je yarambira ngo tugende nkamubwira turiya bamurahogi ndaza kubasangaye. Ni kuvuga kubera ko je mu mutwe wanje nari mfite intego yo kuba nafataho igikoko kimwe, hari inka ivyara, nkasigara muhira nkababwira ngo bamurahogi ndaza kuza. Bivuze ngo naca sigara ndafata ibyo bikoko nkashitsa ku gikorwa c'abadayimoni, numva ko ari cyo baba bagomba. Jewe nkabishitsa, ariko ni ibintu vyankoreramo mu buryo bw'ibitaboneka. Yego, ariko harabaca bibaza ati mbega inka wisambanya gute, ko inka ni nini nta umuntu abari mugufi, mbega inka wisambanya gute? Yego, murakoze gose cyane.
bo ubuherutse nkuko nariko ndabivuga nkuko babimbajije n'ubundi kuko hari abantu bigora ariko ndagomba kubwira ngo buri muntu wese arimo kunkurikirana buriya iyo wamaze kubakwamwo n'ivyo novuga amadayimoni amasheta bivuze ngo n'ivyo muza guhura biza kubakoraborana kuko hari wambwiye ngo mbega se ntiyatemba ntiyanyiganyiga ngo urimo kuyifata ntingo nta kuntu ngo ntiyagucuma sivyo ariko ndababwira ngo ntibyakunda nari mfiteho monde kuko muhari hagati bigatoye nagenda nkegera inka mu nzu maze kuyegeraho inka irafise uburyo urimo kuyagaza bivuze ngo iza kumva iryohe winezerewe cyane iyo monde rero nayo ndayizi rero ako gatebe narafata nkurira hajya inyuma yako nkahiza nkinjira igitsina cyane nkashitsa ku migabo mibi y'abadayimoni ndangije hama nkaca ngenda nkabasanga b'abavyeyi banje muhira yego mbega warubuze ati harabashe baza ati ntiyagucuma mbega muri ico gihe uri kurasambana n'inka byari bimeze gute ku ruhande rw'inka reka urumva nyene no ruhande rw'inka urumva si ico kimwe n'abantu urumva narabikora ndayije nyene kandi nararangiza nyene ko mitere kujya ko kurangiza nyene no mu muntu birangiye rero nkavuga ati ko numva ndangije ndahejeje reka nsange b'abavyeyi banje muhira yego ntigeze itwarinda ariko harashibaza ati mbega inka nayo irashobora gutwara inda ugasanga itwaye inda y'umuntu birashoboka bo nabayeho kugwana n'iyo ntambara igihe kimwe inka igira ukuvutsa kwa mezi yayo imaze kuvuka kwa mezi kwayo ngiyaho guhunga nagiyeho guhunga numvise kwinda igomba kuvyara impamvu nagiye guhungaho nagiye kwibazaho ati mbega ko nagiyeho kwabira inka mbega hiza kuvyarira umuntu bagaca basanga hariho iki umenge ifise isano nangewe mbega sinjaho kujaho mu bibazo ndavuga ngo ndagomba gukita ahantu bizaba narahunze bizobe ntahari baza kumpamagara kubera nari mfite telefone maze guhunga hari uburyo naguma telefone mbaza ati mbega inka yoba yavyaye iki yavyaye ishuri yavyaye inyana bivuze ngo nze kumva ko yoba itavyaye umuntu kuko njeje nyene nabikora n'ubwoba nabikora kubwo kungere nyene nabansunitswe n'izo mpemu rero maze kuguma mbaza bakaza bambira ngo ntiravyara ngo iracatera ariko birangira mbaje ati mbega yoba yavyaye iki kugira ngo kwitavyaye yego barambira ngo yavyaye ishuri bamaze kumbira ko yavyaye ishuri numviseho umunezero ndavuga ngo Imana ishimwe bivuze ngo n'umunyavyaha nubwo aba ari umunyavyaha burya aguma ashima Imana ariko ngo n'umuntu wenyene agira ugushima Imana yego kabisa abakozi ba TV basa urumva yuko ari ubuzima navuga yuko bugoye kugira ubuvemwo urumva impamvu yabimutera harabandi baca bibaza ati mbega impene nayo wayifata gute wasambana n'impene gute nkuko nabivuze inka ni nini agahena ko ni gato nkuko nabivuze buriya buri muntu wese kandi uko nzakwama mbivuga buriya buri muntu wese iyo hariho ikintu novuga ngo ibya Satani iyo vyamaze kumutera kuko muhira urumva cari kibuga bivuze ngo nari naramazwe gufatwa ni vya Satani kuko ivyari muhira vyari biterekeko bivuze ngo ngiye kubirondera haba ni kuvuga icyo bita collaborane navyo ni kuvuga ngo twaba ni kuvuga ngo biri mu maraso ya bivuze ngo icyo nashaka gukora cyose naragikora impene ndibuka umunsi nayifata hari kuruzi nagiye kuziragira hari ibintu twakunda kwigira byo koga n'amazi mvaho kuvanaho imyenda yanje ndambura numva rero ngiye mu bushuhe ibyo kuvuga kuja mu mubiri mu kirundi bavuga gushukwa mu kirundi gitomoye kuko nge buri yuko meze sinze guhisha ikintu ko caba kiri ndakivuga ko caba kiri abantu b'uwo munsi rero nabantu bakunze guhishira ikintu buri ikintu nimba ari ikintu urakivuga uko kiri rero maze kuba mu ico kintu cyo gushukwa nagiyeho ahantu numva nkeneye impene ndagenda ndayifata maze kuyifata ndayishira hasi hama nza kubona gufata igitsina cyane nza gutumbereza naho impene ndavuga ngo ndagomba kurangiza ivyo numva ko nkeneye hama nyene ndangije nyene kujya kurangiza ndayire kuri rige ndibukana umuntu umwe yamfashe wo mu kibano azaho gukoma indura avuga ngo butoye ngo ararongoye impene sivyo biza gufata imirambi ndanza gutwengwa so ivyo byose ni vyanshikiye yego kabisa inkoko nayo bakozi ba TV ndashatse ubanze wumve neza yuko ubwari ubuzima butari bworoshe kuvamwo ariko no munsi novuga yuko hari byinshi tuza kuyaga ariko ndashaka kubanza tubwire mbega inkoko nayo mwasambana n'inkoko gute inkoko isanzwe ari ni gatoya murakoze gose cyane nkuko rubundi nagomye mbivuga
nta kintu na kimwe buriya iyo umuntu yamaze kugambirijwamo n'igishusha abadayimoni nta kintu na kimwe buriya adashobora kuba yafata ni kuvuga ngo no umusazi niho wagiye uzasanga umusazi baramuteye inda buriya siwe ni ibintu by'abadayimoni kuko biratangaje kubona umuntu kumva ngo umusazi ariko yaratwaye inda canke yaba afite umwana urumva biragoye uburyo umusazi ashobora gutegwa inda mbega uwa yaramwabiriye barinde bivuze ngo n'uwamwabiriye ntaba ari we kuko bibirivuga ngo igifu cyose kirafise n'icacu aho ni mu migani so ndibuka inkoko kugira ngo nshobore kuyifata ni muri ca gihe abavyeyi baba bashoboye ngo tuje kurima bamaze kubimbwiraho nkababwira ati bamurongo genda za kubasangayo nkafata inkoko ndibuka narafata inzu nkiyugarana nkaca fata inkoko nkinjira mu nzu nkafata hariya ahantu hayo nyene nkabona gutundirizaho n'igitsina canje kandi n'ubundi nkarangiza urumva bwari ubuzima bwari bubaje cane yari isimbi cane nari ndimwo hari Imana ishimwe ko hari ivyo yarokoye mu buzima bwanje yego inkoko niyigeze ifa inkoko niyigeze ifa yego kabisa dusubima gatoya wavuze ati hari umunsi ariko ndabikora navuga yuko mu kibano barabimenya abo twabana arabivuga turabimenya abo tubana barabimenya mbega ico gihe kuri wewe wiyumva gute igihe byaba publicité numviseho nyene ubwoba numvume ngo sinageraho no muhira ariko ndi mwishamba kuko narameze nk'unyegera kuko numva ko maramaye ku bavyeyi banje maze kugenda uko ndi mwishamba numva mama arimo kumpamagara mpamagara ati butoyi bwanje uri hehe ndaheza ndamwitaba ndabwira ngo ndahangaha nza kuza n'ibimaramare vyinshi maze kumwegera nta kintu na kimwe yambwiyemo mu vyabaye yaranumye nk'umuvyeyi aravuga ngo hari ivyo numvise reka mpura so nja kuja aho ngaho rero barangaburira nyene ndarya yego wavuze ati abo mu kibano barabimenye mbega tuvuye kuba warasambanye n'inka n'inkoko n'impene mbega abantu bobo ntago wigeze usambana n'abantu nkuko nabivuze kuri Imana ni nziza kandi Imana idakubura nagiyeho kuva mu bikoko kuko hari ivyigwa nigeze kuba niga njyaho kwiga ivyigwa byo navuga hotel tourism nza kuvyiga muri Bubanza mu ntara mvukamo ndavyiga ndabinonosora nari nkiri mwubwo buzima bw'ibikoko maze kuvyiga ndavuyeho nonosora ndonka urupapuro rw'umutsindo wavyo maze kuronka urupapuro rw'umutsindo mvaho menyana n'uwo bita guverinere w'Ibubanza aza kundosa akazi aza kundondosa no muri bamwe mu boshora kundosa akazi mu vy'amahoteli ndashobora gukora kandi biragenda neza so maze kuja muri hoteli nkakorayo ahubwo ho vyabaye ibindi bintu bivuze ngo nagiye kuva mu bikoko maze kuronka akazi yumva maze gukita muhira kuko urumva muhira maze kuva muhira Ibubanza ukora muri hoteli cyo wigiye yego kuko urumva muhira nari nkikijwe n'abadayimoni nari nkikijwe n'ibintu byinshi bivuze ngo nari mu nzu y'abadayimoni kuko buriya ndakubwira ngo buriya hajya umupfumu si umuntu kuko umupfumu ivyo abona byose nuko bavyerekwa n'isi yo hasi n'abantu rero bataratahura buriya hajya nubona umuntu agiye ku mupfumu burya ntagiye ku mupfumu ahubwo agiye ku mugenzi wa Satani ko umupfumu akorana n'isi y'umwijima bivuze ngo nazijyanye ishu aho abantu ni kuvuga ngo ni ibintu by'itororokanyo riba riturutse fo ikuzimu n'abantu rero batamenya kuko bibiri bivuga ngo abantu bishwe no kutamenya so rero ngiye kuja muri hoteli utanga gukora muri hoteli yego njyaho ndakora ntanguye gukoraho ahubwo ho rero nagiye gutangura ngwana n'isi y'intambara n'isi y'umubiri ikomeye cyane nza gutangura ntandukira abantu nabo ntandukiye bimwe tuvuga ubusambanye ntangura gusambanya abantu ntangura kuko muri hoteli kuko narise service yo guserva inzoga wenda n'amapure n'amaragu so ivyo ngivyo rero maze kubansereva harabigeme beza nashobora gusereva abigeme beza maze kubasereva bakazaho nabo kunshima kuko narifise uburyo nakora umushatsi uwo mushatsi wanje ku buryo ugiyeho kuwubona wawubona uri brille cyane buryo ngo n'umwigema urabi yari isanga hagiye kunshaka nanje rero mbonye umushatsi gusa cyangwa harimo agati oya nta hagati kiretse ko ikuvuga ngo surprise ankoresha za kera urumva zarambanije ko zarakubandanije no kubana yego rero bivuze ngo umuntu naba numva ko ngomba kuba nasaba kugira ngo turyamane bivuze ngo burya ntiyanyankira ahubwo yaranyemereye
rero narifise n'abandi bantu kuko harimo n'abagore harimo n'inkumi kuko ndakubwira ngo hari abantu bankundira inyenye yanje kuko hari nk'umuntu yambwira ngo buri inyenye yawe irimo gutwenga ndimo kumva nkushatse rero njyaho kubaho ubwo buzima abantu nza kwiga ivyo muri hoteli nza kubona ibintu byinshi bivuze ngo no mu hoteli nagiyeho kubona amabanga menshi nyegeje abantu benshi batazi ari byo bintu ni kuvuga ngo biza byinshi ubuzima bw'abantu nivyo ngiyeho kukubwira yego wavuze ati mvuye ku bikoko mvuye gusambana n'impene n'inkoko n'inka natandukiriye ku bantu bivuye nuko naciye ndonka akazi gukora muri hoteli mbega wibuka wasambanye n'abakobwa bangana gute ukurumva yuko wasambanye cyane ugerageza uvuga ati wasambanye n'abakobwa bangana nk'ubu nk'umuntu yoza ambaza ico kibazo nkuko nabivuze kuri Yavyaye buriya nta muntu n'umwe je waza kumbaza ngo wajyamaye n'abakobwa bangaye nkubwira igitigiri kuko muri nge nakozeho ibintu byinshi nta gitigiri cy'abakobwa nabanze sinakubwira ngo ni 5 sinakubwira ngo ni 6 sinakubwira ngo ni 20 so mu yandi majambo ngo nta gitigiri cy'umukobwa nzi kandi nubwo wambaza n'izina ry'umukobwa dushaka kwa twarajyamanye nta nuwe nzi ariko ndazi umuntu umwe gusa niwe kindi mu mutwe ariko nivuze ngo umwe ngo niwe ngo ntibagiye nuko nyine dukunze kuba duhuraho kandi twese twakirijwe rimwe urumva ubu ni ibyishimo muri Kristo uwo nawe mwigeze gusambana nawe nyine mwese mwarakijije yego twarakijwe twese mbega iyo muhuye muganira iki iyo muhuye muyaga gute iyo duhuye nuko dushaka no kwicarana ahantu tugasangira agafana harya tuba tuvuye mu rushengero tukayaga ivya mwemu tukayaga ivy'Imana tukumva twese dushizeho amahoro twibuka ati kuko hari umuririmbyi yavuze ngo dusubije amaso inyuma twiyumva iyo twavuye ahantu habica kandi uriya muririmbyi ahezagirwe gose ca kwiriya ndirimbo yacu iriya ndirimbo yiwe iraduhezagira ca so rero iyo twibutse iyo twavuye inyuma muri kahise kacu ni kuvuga ngo ni ibintu bibi ni ibintu birura n'umururazi urumva twavuye ahantu habica ni kuvuga ngo Imana yadukuye ahantu hakomeye ca niho hantu ro tugira ahantu ho tuvuga ngo tugeze gusenga tukabwira Imana ngo Mana turubashe kugukomera kwa yego Gisokuzi Umuntu TV urumva yuko mu by'ukuri n'ubuzima buteye kigongwe n'ubuzima novuga yuko bubabaje n'ubuzima utokwifuza yuko mugenzi wawe yobamwo n'ubuzima utokwifuza yuko mwene wanyu yobamwo n'ubuzima utokwifuza yuko zina muntu wese ahari utokwifuza yuko abamwo urumva yuko gusambana n'ibikoko sinzi yuko utahura ubwo buremere urumva yuko ari ibintu bidasanzwe ati je navuye gusambana n'ibikoko ntandukira abantu mbega ntiwigeze utera inda umuntu bo hari ikintu mukuru wanje agenda hanze mu gihugu ca South Africa hari manuro yasiza ntekereye ico gihe narindi ahangaha muri Bujumbura niho nari nunguruje gukora aho nakora mu kabare kandi akabare navuga ko ariko nakuriyemo ubusambanyi bukabije cyane yigize kunsigira impanuro arambwira ati kuko yamamagara Joker bivuze ngo Joker yakunda kurikoresha ngo ni karata igizinde kuko karata igizinde yego urumva yangireye nkuko ari jewe ndi mwiza mu muryango kubera ko nize sivyo ariko sa amashuri menshi nize bimaze kugenda uko arambwira ngo Joker iki gisagara kirimo abigeme beza abakobwa beza ariko buriya kuri ubabona ko ari beza buriya indani bwina nibabi sivyo aza kubimbwira uko njaho kumwitabiriza kuko yarakunda kuvuga ngo haleluya nanje nkamwitabiriza ngo amina kandi ya amen narayitabiriza ndi umunyavyaha je nagereza kumwihisha ko kumengo nta nivyo nabandimwo ariko bimaze kugenda ukamaza kumbwira uko ndabwira ati mon frère sinzakumara amaza ntanda nzatera nzavyirinda ni kuvuga ngo abakobwa bose twagiye kujaho turyama naja ngenda nkoraho ivyo bintu nibaza ngo mbese aho nzatera inda mwene wacu akabimenya n'impanuro yamaye ndumva ko bizarangirika mbaye gute so bijaho kumva kumengo ndabuza amahoro bonja ntangura rero kuza ndabajya ndika mvuga iyo mvugo ngo kubajya kuko abajene kujya abana ngo kujya abana kubivuga ntangura kuja nsambara nabo njyana nabo bo haragira ahantu numva kumengo by'ukuri ntaguma nibaza ico kibazo cyako makiza hamwe nzatera inda be bizarangirika bimeze gute ariko ndibuka nigeze kuba ntekerezaho ibyiyumviro byanje ndatekerezaho mind zanje
ndavuga ngo ariko kuba mu muryango navukiye mu muryango bene wacu bose batigeze bakora ubukwe batigeze banezereza abavyeyi banje ariko ngiye uko biri kose ndagomba kuzaneza abavyeyi banje nzakora ubukwe kandi ubukwe bwiza njaho rero kuguma nkora ivyo bintu nibazaho mbe nintera inda sinzabanishe byose ndavuga rero uko biri kose hari ikintu nkwiye gukora kugira ngo mbonzobone sinza maramaza umuryango wanje nk'umusore kandi nk'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri nimaze kugenda uko rero ndibuka twigeze kuryama n'umukobwa umwe aja muri Sauza muri za Oman agiye Oman anyandikira message ntazi ko yagiye ambwira ngo burya ngo urazi ko wanteye inda nja kumva mbuza amahoro gose cyane yaravyaye ariko none yavyaye yabivuze kugira ngo abe ubona ni kuvuga uburyo nzaho kubifataho uburyo bingeraho uburyo mbifata muri mind zanje yumva uburyo nimba niyo yakomeza guma ngo turyamane uburyo nzabyakira uburyo byogenda so nabo nyene ngo bafise uburyo abo biryamana uburyo babapima bivuze ngo nabo nyene bashiramwe ubwenge ariko n'ubwenge bw'ubupfu bibiliya niko bivuga so rimaze kugenda ko ndavuga ngo uko biri kose ndagoma nzakora ubukwe rero bimaze kugenda uko niho nirinda ivyo bintu maze kubyirinda ndavuga ati ivyinda sigo yanje ndagomba guhagarika ibi bintu yego murakoze uruva yuko ntago byashitse ngo atera inda ariko ndashaka ugereranye uvuga ati kino banaryamanye nk'abakobwa ndazi ko barenga ijana bakozi ba Loy TV kuko genda muzi nabizi yuko abakobwa baryamanye nawe barenga ijana bere ijana mbuze bake oya birashoboka bo banarenga canke bo barijana canke bo banarenga ariko buri iyo umuntu arinze afata umwanzuro nuko hari hisho no kwita kubura mu mutima ibwira ni kuvuga ngo ukuba umupfu buri umuntu ageze aho umupfu buri ya n'ibintu biba bikabije cyane so rero bashaka ko ari ijana canke baba barenga yego wavuze ati jewe narakijijwe ati hari umuntu twigeze kubikora ariko novuga yuko twese twagiye gukizwa mbega gukizwa kwawe uno musi ngaha uje kugira ubwirikaba ko novuga ko hari byari ubuzima waciyemo novuga yuko utifuza yuko zina muntu yocamwo utifuze ko je nocamwo canke uri karadukurikirana mbega uno musi ni kihe kintu bazaniye yego merci beaucoup ubu ngubu turimo kuvugana jewe muri mind zanje bivanye n'ubu binaciyemo bukabije cyane ndagomba jeje amari nk'umuntu ufiteho igicapo ishusho mbi navuyemwo ndagomba gufasha umujene w'ubu ngubu kuko turi mu bihe bigoye mon frère na cyane turi mu bihe bigoye aho umuntu apfa umubona abantu bakagira ngo n'umuntu kandi atari umuntu nkuko nanje nari imeze muri kahise kake kuko nanje kera abantu bambona ndi umuntu nkora ivyo bintu mu bwihisho bakabona ndiko ndagenda kandi narambara ariko muri mind zabo batigeza ko ndi umuntu yabakomeye ariko rero ubu ngubu ndashaka kubwira abantu guta umuntu akwiye kugendaho mwiyise guta umuntu akwiye kuroranirwa ariko nge sindi muri ba bantu biyitirira amazina ya ndavuga ngo prophète ndavuga ngo apotre ndavuga ngo ba majoro ngo general bivuze ngo hari amazina bamaze kwiha bonyene ubwabo atari kuby'Imana ari karubwa so abo ngabo rero n'abantu novuga ko bamaze kwitiramo izindi nzira zabo bamaze gufata izindi gahunda zabo birangirika babaye ukundi ko so rero ndavuga ngo je nka German ndagomba gufasha umuntu w'umujene nkanje afiteho igicapo cyane ariko arimo gushaka kugeraho kugira ngo abone uburyo ashobora gutambuka kuko ndakubwira ngo ubu ngubu iyi si turimwo cyo dutuyemwo turi mu gihe abantu turimo kuba ukundi kuntu uko tutari dukwiye kuba kandi bamwe batubona nk'ukumengo turi hit ariko turabapfu mwiyisi ndakuwa nk'uburorero wanashaka bwa hafi ndakuwa nk'abaririmbyi hari umuririmbyi yitwa Dramati urabona hari ababitwa ngo bakiriku ba Dabujeye n'abandi ni kuvuga ngo abo ngabo n'abantu navuga ngo bari ku mahiti ariko abantu barimo kubakurikirana babaraba ni kuvuga ngo ndakubwira ngo nabapfu urambaza ngo nabapfu gute
buriya ibi bintu abo novuga ngo abaririmbyi barimo kumva ko ari abantu bari ku mahiti buriya n'abantu bamaze gufatwa cyane ndakubwira ngo nta kintu kibabaje nko kuba uri umuntu uri kuraririmbira abantu ndirimbira abantu ariko nk'abakobwa nk'ijana bakakwifuza ku buryo bumva umengo babasha kumva igitsina cyawe cyabajemo abakozi ba Roy TV wavuze ati twicangura wavuze ati genda umuntu ntakunze kujya umunwa ndashaka rero uvuge ivyo bintu uri kuravuga kugira ngo baze gutahura neza kumbure ego kuko uvuze ngo umuntu ari kararirimba ngo abakobwa ntago batahura neza ndashaka uvuge neza kugira ngo n'umuntu yadukurikirana aze gutahura icyo ushatse kumubarira aze gutahura ubutumwa uri kuramuhereza yego murakoze guca ndimo kukubwira ngo hari abaririmbyi bageze kuri station bagira ahantu batanguye kuririmba habaho abakobwa babiyumvira nk'akarorero aho ndaguha umuririmbyi Dramati no umutipe ari hiti arimo kuririmba bivuze ngo hari n'abakobwa bamusanga kuri hajya imbere ni kuvuga ngo bagira ahantu bumva kumengo baramushatse bivuze ngo umuririmbyi ni umuntu yakira ama message canke ama nimero y'abakobwa ku bwishi bamwipfuza cyane kuko ari hiti kuko bumva ngo aronka amafaranga ariko bo bumva kumengo ni umuntu mwiza ni umuntu afise ubutunzi ariko ndakubwira ngo ni ubutunzi bwo mwisi nge rero nkunze kubafata nk'abantu babapfu bagenda arabapfu abaririmbyi n'abapfu so mvuze uko iyo umuntu wese atarimo gukora ibijanye n'ivy'Imana kuko nabo nyene babikora bumva umengo bari mu vy'Imana uwo muntu buriya bari umupfu nkakubwira ngo iyo umuntu afise izindi nzira ibintu byo gukunda ibi bintu byo gukundwa ibi byo guca ahantu ngo uko izina ngo buri byose bintu kuko ndagomba kukubwira ngo hari igihe n'igihe dukwiye kujya ahantu aho dukwiye guhamagara Imana aho dukwiye kubwira abantu ubutumwa bwiza tutitaye ngo ndi umufana wa kanaka ngo ndi umwana wa profete runaka ngo ndi umwana ngo wa majoro kanaka sivyo kuko ivyo bintu birimo kwica abantu ariko tukiri ngaho nyene hari akantu uvuze ngo Dramati ngo yagiye ngo ntago gatahuritse neza si bo nagise ndiko ndatahura ikintu ikura nibaza ko nk'umumenyesha makuru ukunze gukurikirana social media hari ibintu birimo kuba by'amaprimizike sinzi ko wakurikiranye Dramati iyo arimo kuririmba wenda ramaze kuja hanze hari amaprimizike arimo kubera mu ntara Dramati aheruka kuririmba umukobwa akamusanga hajya imbere bakaririmbana bagatambana none se umukobwa arinza amusanga hariya ese wibaza ko yaba bashaka iki no kuryoherwa ko umuziki gusa biri muri mood ahubwo nuko bivuze ngo hari rindi banga akeneye muri Dramati rero abantu rero no kudatahura ko abantu kuko nanje nabibayemo mbona umukobwa nshimira inyenye yanje nabibayemo mbona umushatsi nkora nkabona umukobwa bayeho kunshaka bivuze ngo rero na Dramati bamushaka ni beshi kuko no muririmbyi ari hit cyane so rero bo rero nk'abantu bamubona babona ko ari umuntu ahambaye canke akomeye ariko je ndavuga ngo habanama kuko iyo atarimo gukora ibijanye n'ivy'Imana si ndakubwira ngo ntabwo ari ibi yego bisigura yuko rero we ku ruhande rwawe abaririmbyi ataco bakora ari abapfu ku vy'Imana like jeje amari nk'umuntu mbihamya kandi mbivuga buri umuririmbyi je sinemerana nk'umuntu ari mu kintu cy'uruhande rw'Imana kandi iyo barose amafaranga ahubwo bavuga ngo Imana yakoze ibikomeye iyo barose amaviews Imana yakoze ibikomeye ariko nge sinemerana navyo je sinshidikana navyo kuko buri ukuririmba si impano z'Imana ahubwo nibahindukire baririmba amagospel aza gufasha abantu baza kumva ko batekerezaho ivyo muririmbye runaka arimo kuvuga mu magospel y'Imana nojyoherwa cyane mbonye Dramati aririmba amagospel nojyoherwa cyane mbonye Elipro aririmba amagospel Jejamari nojyoherwa cyane mbonye kirikukire kuboho ageze ku rugero ahubwo umengo mengagira sare maze kumura ari kuri ariko araririmba imbere ayambara amajipo yambara ibintu biyobeye so rero ngo kugira ngo abantu bitume bamubona ko ari uwundi muntu adasanzwe ariko nje ndavuga ngo kujya siko gutuma umuntu ahitinga kuko ndavuga ngo ni ubupfu butuma ko umuntu atamenya ndagomba ndaguha akarorero k'ibintu birimo kumbabaza cyane
Dramati yigeze gushinga intahe nako Kiriko yigeze gushinga intahe avuga ubuzima yabayeho cyane ubuzima yaciyemo akiri mwibarabara bwo mwibarabara none se nk'umuntu utekerezaho ni gute waba uri umuntu waciye mu buzima bubi hakubaho mu bihe byo gushima Imana aho gucubaho mu bihe byo kumva guhayagaza ivy'isi urumva wajya he urumva ari nde yagutora uri nde yagufasha ariko kuko Bibiliya ivuga ngo ivyiso vyabo ntibibona urumva ngo nibitwi vyabo ntivyumva bivuze ngo bo bumva ko ivyo barimwo ari byo by'agaciro ariko buriya ku Mana si agaciro none ndaguha akarorero ni gute mu bikorane higeze kuja nimba ari ba Kofi Oromido baza mu Burundi ico gihe nanje nari nkisara hari kuri Star Hotel ico gihe kwinjira mengo vyari 300 nimba atari 250 we ni wumvise ko ari abantu bapfuye barahari izi za primizike buriya abantu barimo kwitabira ibya primizike byitabirwa n'abantu benshi ariko ni habe umukozi w'Imana aze mu Burundi canke habe umukozi w'Imana asanzwe akorera mu Burundi abantu tuza avuga ubutumwa bwiza aho rero abavuga ubutumwa bwiza ndakubwira bamwe mubonza mu mutima wanje wishimira nk'abantu bavuga ubutumwa bwiza atarabasazi atarabapararanganye atarabapfuye abo barahari ndakubwira nka mama wa nyakwigendera Denise umukuru w'umutambukanyi wa nyakwigendera hariya muri Roshe n'umuntu avuga ubutumwa bwiza ndakubwira Kevesi Bomana n'umuntu avuga ubutumwa bwiza ndakubwira n'uwundi nubwo barimo kumugwanya ahubwo batazajya kumugira nka Tawujene urupfu rurimo gutungura abantu benshi nanje gwarantunguye ariko ubu ngubu ndimo kuvugira mu kwikimiyesha makuru ndahoza n'umuryango wabuze ndetse n'abandi bose n'umuryango wiwe na madame wiwe babeho mu kwihangana cyane kuko urupfu rwa Tawujene nanje gwarantunguye cyane njyaho kubaho ikintu numva muri mind zanje numva ko njyaho kwibaza byinshi ariko mugabo ni vyiza kubiba byose biza bitwigisha bigatuma umuntu amenya uburyo yogenda mwinosi bivuze ngo urupfu rwa Tawujene rwagiyeho kubabaza abantu so rero abo bakozi b'Imana bo nyabo burya nakubwira ngo nkamwe bashingisha ibikorane burya nta bantu babyitabira nkuko barimo kwitabira amaprimiziki bivuze ngo kubera ko ibintu ari imice y'ivyisi huzuyemo ibintu ni kuvuga ngo abantu bavyitabira kuko nabo nyine nabaye nyinshi so rero barakwiye kuba mwari no jambo ngo mwebwe ni mukirabisi barakwiye rero kutaba abisi bakaba abadatomisho so rero ndavuga rero ngo abantu ndagomba kubakangurira jijamani nkaho ndiko ndimvira iyo navuye kuko harabajene uwo munsi barimo kwica abantu barimo gupfa bagenda harabarimo kwicwa na masturbation zirimo kubica harabarimo kwicwa n'ibintu kuko ndakubwira ngo hari n'ubuzina gihe gusangaho mwisi abantu iyo baburimwo baza kwisanga bitaye ivyo bintu bituma bahura nabyo vy'ingora ndaguha nk'akarorero buriya urabona umuntu witwa ngo mu DJ no muntu ico kintu nirazume kugira ngo akijemo bakora muri studio ndakubwira umuntu yaba yitwa ko ari umuntu w'umukinyi umuntu yaba yitwa ko ari umuririmbyi uwo n'umuntu gusambana ni all right nta kibumba sigure ko abaririmbyi bose arabasambana ni all right sindi kuvuga ko bose baba arabasambanye ariko abeshi nibo ngenda bivuga ndabihamya kuko mfise ibyo nkunzeho kubona mbona mu bantu ndavuga ngo umukinyi no muntu ico kintu ni kawaida yiwe ndakubwira umuntu akora mu vyumba by'amahoteli uwo muntu ico kintu ni kawaida iwe ko hari n'abantu bakunze kuvuga ko ubuzi barimwo ari ubwo bahawe n'Imana ariko nge simbishingira intaya ko ubuzi bwose buhari ari ubwo abantu bahabwa n'Imana ndaguha nk'akarorero buriya nk'umuntu akora mu kabare cyangwa se wenda nk'umuntu akorera muri hoteli buriya nge yamara ntuzumbwira ngo uwo muntu akukazi ngo ndashima Imana ko umuntu nagiye gusanga abantu bose babayeho mu bintu ngo ndashima Imana ikintu cyose ngo ndashima Imana mbese urashima Imana mu biki
ahubwo urakwiye kumenya uburyo urimo gushima Imana n'ivyo urimo ushima Imana. Ariko icyambere umuntu akwiye gushima Imana ubwa mbere nuko butambuka, uko bukomeye, muzima, nukuba Imana yaraguhaye amaguru n'amaboko, kuba ugendagenda wumva ugendagenda. Urumva ivyo nivyo bintu umuntu akwiye kubanza gushima. Nukuba kumva kuvuga kuko hari abantu babuza amaboko, kuko hari umuntu aho anera, aho asohorera irinere, ni kuvuga ngo nahantu barinze kumukorera. Ariko ndavuga ngo ubwa mbere ikintu umuntu akwiye gushima Imana nukuba akomeye, ari muzima, amaboko, amaguru. None se ndakubwira nk'akazi, uri umuntu usasa mu vyumba vy'amahoteli, usasira abagiye gukora ibyo busambanyi. None se urambwira ko aho waba ushidikanya n'Imana gute? Urambwira DJ no muntu nigeze kugenda muri studio, ikintu cambabaje cyane. Ari byo bintu ngomba gukangurira ugwaruka, birimo kwica ugwaruka, umva kumengo abajene tubayo mu bintu ngo mbese ko narimo kuronka amafaranga ni ibiki, ngo mbese ku buryo kubera iki nafata amafaranga mu buryo bw'ibitafadika ni kubera iki, mbese ni gute ntereta akazi ntibikunde. Ariko baza kumva kumengo ni ingorane, ariko je jamani ndakubwira ni ingorane iri muri bo. Ntushobora kuba uri umuntu, uri umujene, muko ndakubwiye nagiye muri studio, ngenda gusaba indirimbo y'Imana, nicaye yarampaye intebe ndicara, ariko haheze akanya ncicaye bona haje agakobwa. Hari ibintu vyaje muri generation umunsi ngo abana beza, ngo ujya mwana ngo aramara, ngo ajya kana ngo karatesa, ngo kajya kana ngo karasosa, ngo kararura, sivyo? Ivyo ngivyo ni mind generation umunsi yagiye kubitekerezaho mu mitwe. Ico gihe nicaye uwo muri studio arambwira icyambabaje, yambwiyeho ngo haguruka gato ngo bisiyo yica. Wowe uhaguruka bisa umukobwa? Yes. Kandi ari watanguye gushika? Yes. So ngiye kubera ko ngiye nkizwa, hari ibintu hari ibintu nisangije kandi bitandukanye na buri muntu wese atari njyamara. Jemba yehigihe icyo waba ugomba ko wakora kuri jamari, uburenganzira bwose urabukora atakarimbi, kuko ngiye jamari ndakingiwe kandi nta muntu n'umwe yaba afise kububasha bwo gukora icyo yabagomba. Turi mu bihe aho umuntu agenda ahura n'ibintu, ariko ibyo bintu nibiza bimukomeza, kuko nimba turi mu murongo w'Imana hari ibyo duhura navyo binini kandi bikomeye tutagomba aho kubivuga, ariko ari ibanga ryacu. Bivuze ngo tugendana ibanga muri Kristo Yesu. So rero iyi si turimwo ni y'abantu bagomba aho kumenya uburyo bagenda. Nakubwiye hari abantu iyo batandukiriye gukora ubuzi, ubwo buzi babusangamwo ibintu bituma bibabera ivyako. Nakubwiye DJ, nakubwiye umuririmbyi, nakubwiye gukora muri hotel. Nanje nakoze muri hotel, mbona bagiye gusambana nkumva umubiri urampindutse. Urumva nkumva ndahindutse, nkumva nanje ndabishatse. Kandi uzatushe gatoya buriya nuzumva ijwi ry'abantu barimo gusambana, nubwo wakwihangana gute, nubwo waburinde, buriya uza kumva nawe ugiye mu gihe wumva ugiye kugwishwa. Bivuze ngo hari izindi monde zitangura gukora naho. So rero nje jamari ndagomba kubwira umujene nkanje uko akwiye kugenda. Turi mu gihe umuntu atakwiye kwitaho umuprofete runaka, ahubwo akwiye kwitaho wanyana, kuko hari abana bamaze kwicwa mu mitwe, kuko hari abana bamaze gupfa, kuko nge mu nsengero ngeho ngukunzeho kubonaho ibintu byinshi, ibintu bitangaje cyane. Ndimo kubabazwa n'ibintu birimo kubera mu nsengero, ndimo gutangazwa n'ibintu abitwa abakozi b'Imana biyitira ayo mazina barimo gukora mu nsengero, ba apotre, ba profete, ba majoro n'abande, ibintu barimo gukora mu nsengero. Ndimo kubabazwa n'umwigeme aja mu rushengero yitwa ngo agiye gusenga, akwitwa ngo agiye gusenga, ngo agiye ahera h'Imana, agenda amabere yadundarise hejuru, agenda intege ziwe zose yazidundarise hejuru. Ndimo kubabazwa n'umwigeme ava muhira yitwa ngo agiye ahera h'Imana,
sibyo urimo kunegera agera ahantu yambaye impuzu yambaye ayibona ariko nge nibaza ko abagiye mu nshengero pare mission yiwe kuko nge yamara niko mbifata agiye mu ishengero ubu rero hari ibintu biharaje akambara akantu kameze nk'agahuzu amabere akadundarika hejuru gace yambara n'akajipo kari haruguru y'amaguru y'intege haruguru y'amavi agace afata akantu k'akajagete bivuze ngo ahaza kwicarira kugira ngo abantu ntibamubone intege kabari kaza gutangiriza ku mavi yiwe none se ibyo urabigira urahera h'Imana cyangwa uri muri karaoke ndimo kubazwa n'umushumba yitwa ngo n'umukozi w'Imana kandi yivyimvya yiratira iryo zina ngo ni profete runaka arimo kureka uwo muntu ngo abo umuntu aguma aho hantu ahubwo hakuvugisha n'abandi ngira ngo Imana yavuga ko ivyabo ahubwo aza kuvuga kwabo nyene ngende umuntu mfite igikomere mu rushengero nagiriyeyo nitwa ngo nitaye ku bantu bitwa ngo nabakozi b'Imana kandi nza kugenda nzanishwe n'abajya abana babo bamaze kwica mu mitwe ngiyeho gufashwa bankemura ikibazo cy'umuvyeyi wanje ariko birangirika ndanababuza amezi 6 kwezi kwindwi gushika kwezi kw'icumi birangira nitwa ngo ndimo kurondera umushumba ariko ndamubura so vyagiye kurangirika numva igikomere muri ngewe so bigera aho ngaho ndavuga ngo ni gute ndondira witwa ngo n'umukozi w'Imana ariko ndimo kumubura kandi yitwa ko akora ibitangaza kuko nge nagiye kumukurikirana menzwe n'umwana wabo ngo niyo wagera kwa papa ngo niyo wagera kwa daddy ngo uriya papa ngo nifye nkuru ngo uriya papa ngo nakaravye ngo bizoha vyaheze ndakubwira mviteho urushengero nagiyeho umu apotre nyemera kuzagenda muhiriwe ngo ndamubwire iyo mitwaro namafite njyaho kubimubwira kuko nari mfite ikibazo cyuko jewe nari kuba nkijijwe ariko umuvyeyi wanje yari umupfumu atari yarakijijwe ariko njyaho kuvuga ngo ndagomba kwita abantu barimo kundanya kumengo nibo bishoboye kugira ngo babinkore uko gukora kwabo nkubone ariko sinari bwaho muka maso nari nkiri gihwiji nk'abana babo bakiri kibitamba bivuze ngo nabapfu ibyiso vyabo ntibibona Bibiliya niko bivuga ngo nibitwi vyabo ntivyumva singiye ko uwo mukozi w'Imana duhurira muhira turabonana aho bwicabaye n'igiki hageze igihe yaratarusa avuye muri za mahanga zabo bagiye gufurura y'uburozi nimba ari ibiki vyabo by'ibinazi kuko bavize motive niyo bavuyeyo buriya bahitira bahitinga ivyabo bahitira babikorera direct mu nshengero niyo matigikano yabo baza kuvuga ngo hari umuvyeyi ngo avuye mu gihugu ngo cahehe ngo sho hanze ngo ca Malawi ngo avuye kubona n'umuvyeyi runaka umunsi muzohura ngo ivyo n'umuvyeyi wawe ngo azobabirangije aho n'abana babo bamaze kwica nibo bambwira ivyo ngivyo baza kugenda ko ndavuga ngo giye yamari ndagomba kugira aho hantu ndabisho bamfasha ku muvyeyi wanje arakora ku bandi arabavugishwa ko ibipfu n'ibinazi nje ndihorera ngo maho ngaho ubwo je byaransigana ndimo kubira ivyo ariko arabakorera ivyo arimo kubakorera kuko biratangaje kuba nkugize uko ari ukabasha guhenagurika mbese Imana ibayeho kugira ngo isunagure abantu ibahenagure hasi canke Imana ibayeho mu bugwaneza bw'abantu bose kugira ngo ibakorere mu mitima yabo baronka amahoro mbese none Imana iriho kugira ngo ihenagure abantu ibasenyagure kuko nagiye gusanga hari n'abantu batuye mu nsengero baryohererwa no kuba abo bitwa ngo n'abavyeyi babo b'impemu kubakora ko babumva ko ari byo bibabereye umunezero muri bo muri mind za bumva umengo daddy we niyo yamukorako arahiriwe urumva aza kuba ikindi kintu muri bivuze ngo nivyo biri mu bintu vyabiciye ubuzima ariko bo babereka ko ari abantu barimo kubazamurira ubuzima ariko ahubwo barimo kubica ndaguha karorero uzorabe no muntu avuye hari iwabo ngo arabavuyemo arabatosha aragiye ahandi mu rushengero ahubwo aza kugenda yanduyeho n'imyaka akuye iwabo uwo munsi nyene ngiye mu rushengero ngo ndabe ngo aravuye kuzokura ibyo azokurura njyaho mu bwo rushengero
nza numva aratanguye gutabara runaka jenda bivuga ukundi ko sindabyita kuvugishwa kuko uvugishwa n'Imana buriya aja mu rumutuze aratekerezaho avuga ivyo hawe na mwuka ntasaragurika ariko abo bavugishwa barimo gusaragurika hari ubufaransa hari ubwongereza bwabacanze ibyo bavuga ni kuvuga ngo barasaragurika barasadagurika ibyo bavuga ibihwanye n'ivy'imitwe ya bavuga ibihwanye n'ivy'Imana bavuga ibijanye na mind zabo kandi bavuga ivy'imiterere y'abantu babaye urimo kuntegera njya ngaho mwugo rushengero uwo musaje nza kumva umukozi w'Imana runaka aje kumbwira ngo hari umusore bavuga basaragurika ngo ari hano ngo afise ikibazo ngo c'umuvyeyi we mu miryango ari umupfumu nza kumva rero abo bitwa ko arabakokaye mu rushengero nza kumva basaragurika ngo daddy ngo nanje ngo yari yarabimbwiye nza gutangazwa mbese jewe kuntu nabibwiye atari wabimbwiye ni gute ngiye kumva ko hari uwo nabibwiye kandi atari we nabibwiye ubu nawe aturutse aza kumba baza kumagurutsa ndahaguruka data ngo Imana iravuze kuko umuvyeyi wanjye ngo bigiye gukemuka ngo bigiye gusamba bari kumwe n'umuvyeyi cyangwa ari wenyine nari jenyene kuko mama wanje ngiye namukorera misiyo ku gatwe kanje atazimwo n'ikintu na kimwe kunari nzi ko Imana uko biri kose itabara umuntu aho yaba ari hose cyane cyane ngaho mwugo rushengero abasha kunkubitagura ankubita mu gakiriza wewe kuko nagiye gusanga bajya abagabo bariho gushaka gukora ku muntu bumve kwigarade ryabo ku umuntu ahenutse ivyo birarangiye abanyeshingiro babone ko kuba henutse ivyabo birangitse urimo kuntegera agenda aho kumpenagura biranka ko je nahenuka mbona umengo bimubereye ikibazo babana ngo nanje yari yarabimbwiye ariko nanje nza gutangara ngiye kubafukura baza kunkura ko microphone kuko bari abana babo bafite amabanga mu nshengero abakristo batari bumenye bivuze ngo surprise zabo canke ibindi byabo bagendana mu minyitirere yabo iri collaborana ni kuvuga ngo nabakokaye mu nshengero ndabivuga nkabihamya mu nshengero z'ubu mu nshengero zihitirirwa ibitangaza harimo abakokaye beshi hari abakobwa bita ngo n'abaprotokole wababona nk'abantu kumbe nabakokaye bo mu rushengero bivuze ngo abantu ntibarimo kubibona ariko twe nkaho twavuye canke nk'ivyo twabonye nk'ukungene twahumutse amaso yacu arahumuka nje jamare ndagomba kubivuga ndabihamye ndabibwira abantu kugira ngo bashobore kuva aho bakwiye kuva nagiye gutangazwa rero uburyo kuko nje jamare nagomenda nabafukura ndabwire ko ivyo barimo kumbira kuko profete yigize ko ari ivyo avugishijwe n'Imana kumbe ni ibintu namubwiriye muhira urimo kuvyumva yumva we yavuze yuko yabibwiwe n'Imana kandi ari ivyo wamubariye ari Imana imweretse kandi ari ivyo wamubwiye kandi nayo mubwiriye muhira ariko acaza kubivugira mu makorane y'urushengero abako kandi nabo ngo nanje yari yarabimbiye ariko abo nabibwiye sibo nabonye ahubwo nge nagiye gusoka mu ishengero ngize n'igikomere cyane kuruta aho nari numva konje kuruhukira ahubwo nagiye ndusha bivuze ngo nubu hari abakirushe mu nshengero bakwiye kubona bakwiye guhumuka amaso bakwiye kwegera Imana mukuri bakayibwira ngo Mana ndagomba kumpumura amaso mbona ivyimbitse n'ibinyegeje uko niko abantu bakwiye kugenda njya kubaho ivyo bihe rero mbaho ndushe mbaho njanganikiwe ndatahaka sinigeze subira kumva umuko umutima wanje wakwicuza gusubira mu mwugo rushengero njya kuvaho rero njaho gusenga Imana yacu kuko nge jamani ndakubwira narigeze kuba mu gihe aho mvuga ati mbese ubungubu ko ndimo kubona ibi bintu mbega umuntu ahungire he aje he njya kubona rero kumengo umuntu akwiyeho kubaho igihe ciwe cyo kubaho ari ukwiwe yidegembye gusenga ku gicici kuko ubu nivyo mbona iki gihe aho tugeze ndimo kubona umuntu akwiye gusenga ku gicici ariko ijambo ry'Imana riratubwiriza ngo twamire mu makorane twamire ahe tuje ahakoraniye abantu ijambo ry'Imana ritubwiriza kubaho mwivyo ivyo nivyo ndashidikana navyo ndavyemera so rero ndimo kukubwira ngo
abantu mu nshengero barimo kwangirika, barimo gukora ibintu abitwa ngo nabashumba birimo kubananira. Uzi kubona umuntu yambaye neza mu nshengero ubusa bwose yasize hejuru akaba ari uvugishwa ko, wabona umuntu wimburujwa mu rushengero akaba ari uvugishwa ko, bisiguye bivuze ngo bo babayeho mu gice cyo kuvugishwa ku bantu babona ko ari beza, kugira ngo n'umusore azoza azarangirika abona ko ari umukobwa mwiza mu rushengero, kuko buriya bo babikora muri mind zabo batigikana cyo ko ariho n'uwo babona ko ari mwiza mu rushengero azozana n'uwundi, kuko hari uwundi muntu babonye. Urushengero ndakubwira, urushengero ruri aha ngaha i Bujumbura, umukozi w'Imana yarutanguje atora ubuhungu butatu aragera kuri ka gatandatu, yababwira ngo muzanjanira abantu ubashikanya cyo guhibahasha. Bivuze ngo n'aya mashengero n'ubu bariho kandi n'ubu barashaguye. So ntiduhari, ndakubwira ngo ntiduhari kugira ngo tubavuge nabi cyangwa tuvuge ibyo tutabona, ariko duhari kugira ngo abo barimo kwica bamenye ukuri koko byimbitse, kuko barimo gupfa bitwa ngo n'abantu barimo gukurikirana abantu bo nyabo, ariko barimo gupfa. Ndimo kubabazwa n'abiye mu munsi mu rushengero bagiye guhitinga mu nshengero nk'abari muri karaoke, baragenda baricara baratsimbatara, kandi abantu bakababesha ko barimo gusenga Imana bakijijwe, ariko nabapfu bo mu rushengero nta n'agakiza bakiriye, namba nta nakabarimwo, nta na mwuka bagenderamwo, ahubwo ndakubwira ahubwo ngo nibirangare bigenda uko. Uwanyuma mvuze ya magambo yakumva ko umengo ndimo gucira imanza abantu, ariko uca imanza ni Kristo, kuko hari n'ivyana bigiye gusarambwa hanyine ndimo kubivuga. Hari abana ivyana vyabo bigiye kuzaruka, bigiye kwambara amababa bivuga, kuko aba bantu irimo kubabwira ukuri bakubwira kuri mo guca imanza, nibyo vyamaze kubica. Nge rero sindimo guca imanza, ahubwo ndimo gushaka kugira ngo abantu bashike ku kuri, kukumenya, kugira ngo kuri nako kubaho kwidegera, kuko barimo gupfa bagenda. Ubu mu nshengero hasigaye ahantu mengo ni mukagurira. Je nsharuka nubwo narindi mubi cyane, narasenga muri Gatolika, nagiyeho kubona, nakuze mbona ba mwarimu, hari abantu twita ba mwarimu, umupapa kabisa wasanga yambaye costume, ubuho twe turakonesera, ariko bo baba bambaye amakositime manini ku buryo nk'ubu nka we patriye wayambaramwo kabi, sivyo? Aba batama bari barimo umwuka, kare na kare hari abantu twita ba mwarimu, ubu ngubu nta bagihari. Hari abantu twita ba pasteur, nta bagihari, bari kurusha. Kandi je jamare simpakana ko abatavugishwa n'Imana bakorerwamwe n'Imana badahari, ndakubwira ko bahari, ariko nta byahatari byinshi ndamenya, ariko ubuzima naciyemwo canke ivyo nabonye canke n'ivyo nguma mbona ni ibintu birimo kunyigisha cyane. Bivuze ngo hari abantu ndimo kuraba, ndimo gukurikirana, ndagomba kuvuga aya magambo kugira ngo abafashe kandi iyi message izabashikire, kuko hari amashingiramo amwe ndimo kwinjiramwo numva umengo nagenda ntwaye inkoni y'umumwafu nkabamutagura, kuko mba numva ndakaye, kuko mba ndumva barimo gukora bidahwanye na mwuka. Nakubwiye ndimo kubabazwa n'amashengero, uwitwa ngo umukozi w'Imana aza kubona umukobwa yinjiye yambaye imyenda mibi, imyenda igera ahantu, akabasha kureka ibyo bintu, akabasha avuga ibindi bintu by'ibitanga. Mbese ibyo bitangaza byamucikira iki? Ibyo bitangaza byamumarira iki? Ibyo bitangaza byamushikana? Ariko nibyo nimba ari ibitangaza bituma bagenda kubagoba bakabashingira ingo n'abandi basore bitari mu bugombe bw'Imana, nge nimba ari byo bitangaza bavuga nama nabibonye. Nigeze kwinjira mu rushengero, urushengero navuga ngo umukozi w'Imana yitwa Nibizi, nimba ari Brig cyane sinze, n'urushengero uri kuramanuka ga Dinoro, n'urushengero kandi urimo umupasiteri avuga ubutumwa hanini bwiza rimwe na rimwe. Ariko nigeze kwinjirayo mbona aba protocol uburyo bambara, hari indirimbo mama bashiramwo
ubu igisirimba gisigaye naco kirimwe ibindi bintu byinyegeje nka madayimoni aho tubaho mu gihe cyo kumva gutamba igisirimba kugitamba mu kuri no mu mwuka ahubwo sigaye mbona harimwo abanyonza n'ibisusu mu gutamba igisirimba so ngiye bingeza ahantu aho bimaze mbere no kungira ukundi ko maze kubona ahantu abatamba igisirimba mbona aho umukobwa atamba inyo yiwe yose ikaja hejuru silipe yiwe yose ikabonerana neza amabere yiwe agasibagurika aja hejuru aho urahambira ngo turi mu mwuka se ahubwo ngiye ninjiye aho hantu ahubwo nagiye gutirimutswa ahubwo rero ndakubwira ngo ba profete babasambanye n'agahoro babajya na gake abo bakobwa kuko biga birashika profete agasambanya abakobwa basenga iwiwe none si byo biratangaje bamwe babikora kubera ko hari ibindi bintu baba bagomba guhamura bijanye n'imitereke yabo bahawe n'abandi cyangwa babwiwe n'ahandi hantu kandi abo ndabakubwira batanguye neza ariko kubera ko ndakubwira kuba umukozi w'Imana si coroshe n'urugamba rukomeye cyane ni ntambara ikabije gose cyane bivuze ngo rero iyo ugiyeho na abo mugenda muhura muyaga baza no kugushira mu mitego utazi bivuze ngo ugiye kuyitabi uza gusanga warabaye bya bindi hari ibintu mubwira ubije mukora amategeko yavyo uja kumva ivyo byiwe n'abandi bantu ntubu kijana n'ivyo byiwe n'Imana uja kumva gukora ivyo byiwe n'abandi bantu ariko biba bifise iherezo ryawe ry'ubupfu rero bamwe berekana nk'abarimo gukora neza ariko nabapfu kuko bari kwica benshi nge nagiye mu rushengero mbona umukobwa ngo arimo aratamba ahubwo yarimwe aranyonga nk'uri kararongogwa nk'uri karendwa mu kirundi gitomoye ngenda bivuga ukuri kwa ese ugasanga igisuso arimo arakinyonga nje jamari niyinjire mu rushengero numva nimereye neza navuye muhya numva umengo nasenze nikwije ariko nshitse indani nkatangura kubona utanguye kunyonga utanguye kunyereka bimwe byacagihe ca kera ese uribaza ko ngiye jamari ntaje handi ha abantu benshi bakunze kwitwaza amajambo ngo gupfa kucaha ariko abantu ntibaramenya iryo jambo ryari cyo gupfa gucaha ni ikindi kintu gikomeye cyane ariko nkunze kubona ubwana bwabo ngo nge narapfuye kucaha abandi mu kwiremesha mu ndirimbo abandi mu ndirimbo ngo ko tagipfuye ngo nanje sinzapfa mu kwiremesha izo ndirimbo bantu uzobasanga ku social media biyandarika mu kuririmba izo ndirimbo zo guhimbaza Imana ariko abo bantu urimo kubaraba ntibahinyanywe ntibameze neza ariko ndagomba kugira ngo bave mu ubwo buzimye bamenye uko bagenda ngenda umuntu natiri mu kijo cyane mu nsengero y'ibyo nabo bivuze ngo bari mu nshengero mama pastor umugore wa nyakwigendera niwe yabivuze neza bambare neza bikwize baheze bagende mu nshengero bikwize kuko buriya abantu benshi bakunze gushideka mu majambo ngo Imana Imana ngo iraba umutima urumva uko babicanga bo barabihaye ukundi kuntu bivuze ngo abantu nagiye gusanga umuntu n'ivyo akunda nk'ubu nimba unywa inzoga nk'ubu je nimba nywa inzoga burya uje kumbwira ko inzoga ari bibi buriya ndakubwira ngo kuba nywa inzoga mba ngendana n'amajambo yavyo abishigikira ku buryo wambira ko ari bibi bafiseho n'amajambo yavyo bivuze ngo igipfu cyose kigendana n'ibigambo byacu nihagindaya uzosanga igendana amagambo ngo ndabuze umugabo anyenda ayo n'amajambo y'indaya ngo ndabuze umugabo ngo ayishirayo ngo ndabuze umugabo ngo ashikirizaho ngomba ayo n'amagambo y'indaya ni kuvuga bibiri bivuga ngo igipfu cyose kirafise n'icacu aho mu migani nihajye uzosanga buri ugiye kurondera uwo musambana urondera gusambana nkaho ni kuvuga ngo ni igipfu cahuye n'iki urumva nanje kera narasambanye nanje narondera umusambanye ariko gusa hari imaje kera nari mfise uburyo ubona numva ko umengo twakorera ibyo bintu maze kubyishimo kwa bari uko nyene kuko nari ndi mu kindi kintu kibicana so rero ndimo gushaka kubwira abitwa gukora abakozi b'Imana uwo munsi badadi bamenye uburyo bagenda
hari verse hari ba apotre bakoresha imiti uburozi ndavuga uburozi ariko nawe waba urumenyesha makuru utarimo gutahura abo bantu ari ngaba none se ni gute umuntu adugije umugere yatura umuntu hasi ni gute umuntu yagira ukuboko ku yatura umuntu hasi ni gute umuntu ahaye amazi umuntu yaca bukundi ko ni gute umuntu amije amazi mu bantu abantu bikubitagura hasi kandi rero ndakubwira ngo muri ziriya nshengero bafise abantu bafise k'amaso bo bakoze ko babona ko baza kugwa kugira ngo bize kubasha bibona abantu ko uwo muntu ari umunyabitangaza kaze bivuze ngo n'utaragwa hasi agihagaze araza kwiheno nanje byarashitse mu rushengero ndamworohereza ndagwa hasi kugira nshitse kuvye agomba kuko bo bashaka ariko ni waguye kubera naraguye kugira ngo ndamushikirize ku bugombe bwiwe waguye ubishaka ndabishaka ariko ntago waguye kubera imbaraga ziwe sinagiye kugwa ku bw'imbaraga z'Imana ahubwo nagiye kugwa kugira ngo ndamworohereze kuko yarambandanije nkubitago kuko bafise uburyo bagukubita ha hose ukumva ko umengo ni intege zawe ziragiye barakubabaza no nagira bariko bakubita abadade barakubabaza nibaza ko nawe ari amashengero utarinjiramo ukwiye kuzagenda upatura urabe neza kuko hari ibyo utarabona nakubwiye ninjiye amashengero atari make yakomerekeje imitima yanje yarankomerekeje kandi cyane ndabihamya rero ubu ngubu abantu bari mu nshengero bapote ndimo gushaka kubabwira ngo hariho verse nshaka kubaha ibyakozwe n'intumwa 3:19 yavuga ngo ni mwihana kuba nibo bihana kuko ntibarihana ntibarana kandi babwira abakristo ngo bihana kijamani ndahamya ntibaranakizwa ahubwo bakwiye no gusubira mu mazi ahubwo bakwiye no kongera kuja mu mubatizo urumva bajya ba daddy aba biyitira nyene kumengo nibo bakomeye bereka abandi ko bari barashikana ahantu ahubwo bakwiye nabo nyene no gusubira mu mazi babashira nabo nyene bibi batangura gakiza gushasha kuko akabo karashaje akabo nakubupfu kuko nabo nyene bari kwica abantu ndimo kubivuga nje jamani mbihana ndababwira ngo iyo verse ibyakozwe n'intumwa 19 Inda yihaye buri muntu witwa ko umukozi w'Imana ariko arabikora bize kuko babikora babizi n'impembo zabo n'ingero zabo barazizi bo babikora kugira ngo bahaze inda zabo urazo hajya abagore baba amabanga bagendana mbere bamwe navuga ngo hari gihe mbere bashobora kuba bihanganiye canke bagumanyeho kubera ko ibifitirizi byabo bibakorera amajambo ndavuga ntayatinya kuko jeje hamara abanyiyumviriye n'abanshatse ngo bankoze ibyo bashaka byarabananiye ariko ndahari ntaho nagiye ndahari bazakora ibyo bagomba cyangwa bazarunga ibyo bagomba ariko igihe cyane jeje hamara kitaragera ntacyo na kimwe bakora kuko bo barihenda kuvuga ngo bakwiye kwiga mbe jamani ngombe he kwiga ninde no muntu ki ko Bibiliya ivuga ngo mbega umuntu ni iki rero iyo umuntu ugiye kwiyumviraho umuntu kumengo hari ico womugira kugira ngo areke kugusesera ivyawe kuko bo nyene barazi n'ababavuga kandi nabo nyene bakabavuga mu nshenge bivuze ngo nta mahoro bafise bo nyene ubwabo bivuze ngo nabo nyene bagendana ubwo kuko nta mahoro bafise birivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha iyo ni Bibiliya ngo nta mahoro y'umunyabyaha nabo nyene rero bagenda ata mahoro bafise kuko bo nyene barazi ibyo bakora ko atari byo rero ndabahanurira kugira ngo basubira bakizwe basubire bamenye uburyo bagenda bagwize imitima misha yabo kuko iki gihe canke wenda iyi misi ari mibi ryo ni ijambo ry'Imana ndabwira bari mu nshengero nabo babeho mu gusenga Imana mwituza Imana ikorera mwituza Imana nikoresha umuntu kugusaragurika mwuka nta muntu akoresha saragurika Imana ikorera mwituza nge ndakunda umuntu ajye ahantu akaje ahantu mu gusenga mwituze kuko Imana ikorera mwituze ugasenga buke buke mwituze rya niho wumva akayaga kamwe kakuzanira ibyawe kakuzanira amabanga mwituze ryawe ntangere kumva ico mwuka kubwiye
kumva icurongore kigwa kuvuga kamenya uburyo ugenda atari byo gusara ngo ribasuta ntumbaze ibyo basaragurika ntumbaze ibyo bavuga ahubwo tugira ngaho nyene ziriya ndimi bidusobanuye si Kirundi si ziriya ndimi bo nyene bazifata nk'abantu bo bashaka kwemeza abantu ko arabavuga indimi zitamenyekana bivuze ngo barimo kuvugishwa na mwuka bivuze ngo ziriya nazo ziri mu byo bahendesha abantu ko arabakomeye ko arabavugishwa n'Imana ko bakonana n'Imana kuko hari n'abiyitira ko araba ambassade bijo ndavuga nka uwo bita profete hari uwo bitwa profete sindiko ndamubona neza umuntu yigira umuhatari ngo azura bapfuye nimba ari Intare muhigwe ntumbaze nimba ari inde iyi n'umunyarwanda yaje ngaha mu Burundi ariko akora ibintu by'ibinya bitangaza ngaha umuswaganya abo bose barakwiye guhinduka nta kintu kibabaje nko guswaganya aho urimo guswaganya u Burundi mu vy'Imana ngo uri kuvuga ivy'Imana ariko bigatuma ivyo bintu bikwimura bikagukura aho hantu kandi bari kuvuga ivy'Imana ndaguha akarorero Modeste yavuye mu gihugu kubera iki ariko bari mu gihugu cyo ngaho muri Kenya za Nairobi niho yirwa arabivugira niho yagiye guswaganya abantu ariko bamwe bamubona nk'umuntu mwiza ariko yavuye ngaho so rero ndagomba kubwira abanyeshengero babe mu gusenga kwicuze badasaragurika indimi zirafise igihe cacu ngo sharata indimi ndakubwira ngo zirafise igihe cacu bintu bavugane gute buriya nagiye ndakubwira ngo ufasha akanya ukagenda ahantu hawe mu ishamba ryawe genyene canke ahandi hantu hatuje canke inzu yawe ukayubakamwe icyumba ugasigamo n'icumba cyo gusenga ukazuhora uja mu ico cumba usenga Imana mwituze nta kibuza utabona Imana nta kibazo utumva ivy'Imana ukamenya uburyo ugenda rero ivy'Imana ni vyiza kandi biraryoshe ariko bigiyemwo nabo ugenda nabi ariko bigusaba kugenda neza rero ndabwira abanyeshengero ngo babone uburyo bagenda babone uburyo bagenda batiteye ngo ku muntu ki kuko hari abantu mu nshengero ubu ngubu bariyo banezererwa na profete gusa banezerwa n'izina rya profete atari kugenda gusenga ko bagenda gusenga ku bwa profete bagenda gusenga kungena kuri bitangaza urumva ni papa ninde urumva ivyo bavuga ni ivyinshi rero nkababwira ngo bamenye uko bagenda kugira ngo ubuzima bwabo bubandanye kuryoherwa neza kuko benshi bwarapfuye bwicishijwe n'abandi bantu bise ko abantu bakomeye bivuze ngo no kutamenya kw'aba ko Bibiliya birivuga ngo abantu banje bishobora kutamenya bivuga ngo yaba hari ibintu abantu bamenya ni kuvuga bari kumenya uburyo bogenda mwiyisi kuko abantu ntiturimo gutahura monde turimo kujamo nta kintu kibabaje hari ibintu abazungu bazanye umuzungu urabona uburyo yafashe burya bufu abakobwa bisiga ku buryo umuzungu yagiye kubuhingura umukobwa bwisize umubona nk'uko umengo ni ikiyo ubu ukabasha kumva ko umengo ugiye kumukenera kuko ararenze ariko uza kumubona kuko yisize burya bufu uza kumubona ko umenga ararenze urumva kandi ugiye kwizera ubufu umuzungu yakoze urabyizeye urabyisize umuhungu akubonye aza gukora nk'uko umengo urarenze cyane ariko none ndimo kwibaza ni kutuzaho kwizera ivy'umuzungu utaba mu byo kwizera ijambo ry'Imana canka wizera Imana sivyo no bufu bw'umuzungu yakoze umukobwa bwisize umuntu akumenga no watarararenze ni kimori no umwana we nyawe ariko indani no umupfu indani yuzuyemo byinshi ndaguha karorero ndimo kukubwira ku bintu bye byizera ni gute umuzungu yaduhendesheje ndaguha karorero imodoka ipakiye itoni 10 irimo iramanuka kujya Bugarama urabona no umusozi utembagara cyane umanuka uhetse ibintu by'itoni 10 urabona no mu manuko umanuka ni gute uza kwizera ijya flare ame yayo
uhetse ibintu by'amatoni 10 ukumva kwizera icyo umuzungu yakoze kumengo nta n'ikibazo wagira ntugire nubwo asha ngo yumvire iki ariko ukaza kwizera frère ame umuzungu yakoze ariko ivy'Imana abantu bakabitinya. Rero ni gute umuntu yo kwizera kajya ka frère ame ariko umuntu atakwizera Imana? Ariko kandi Imana ni nziza, harabakizera kaka bikaba ibindi bintu ntibikunde, bamwe bakagira isanga ariko kijya n'umubare w'Imana bishaka kumya ati buriya ndi nico ndi. Ariko rero abantu babashiye mu byo kwiza kuko abazungu nabo baratwishica batuzanamo ibindi bintu. Urabona hari impuzo zaje, abarundi nk'abarundi dukwiye kwambara neza impuzo z'agaciro. Nta kintu kiryoshe nko kuza guhura n'umukobwa wumva kuzotwara, ntumubone mwita ko hiwe, ntumubone kwibere giwe, sivyo? Ni kuvuga kuko umukobwa afise ibice adakwiye kuranga, adakwiye kwerekana yari mu kugenda. Ariko nta kintu kiryoshe nk'umuhungu aje kumutereta agomba kubona hari ahantu hari secret. Kuko generation y'umunsi tubayeho rero mu kumva gufukura hari ahantu tuhagere tuhumva, urumva bahagere bahumva, nivyo birimo kutwica. Numvirize hari ahantu uko hameze, kariya kana ndabona gafise hari ahantu ni heza man, gasa neza, gafise utubere tugihagaze neza, gafise amatako meza, ndagomba kukumva. Ariko rero ndakubwira ngo nta kintu nagiye gusanga kiryoshe nko kuja guhura n'umwana w'umukobwa wumva ko muzubaka urugo, uvuga ngo uyu mwana w'umukobwa ndagomba kuzafungura agaseke kanje karumije umunsi wonyawe. Rero uwo munsi rero nitugomba kugira ngo dufukura agaseke kacu, ariko tugomba tubanze tugafukura ubwa mbere tukabona. Ariko ndahanura bigeme ndabahanura ngo ndababwire ngo urukundo rw'umwana w'umukobwa n'umuhungu iyo rutanguye kuzamwo bijya bintu byo kuryamana, uzamenye ko buriya mwinjiriwe ni shetani ahubwo murarusambuye. Ko ndakubwira ngo buriya ngiye gushaka umukobwa, buriya mba numva ko mfise ibishobisho byo kugira ngo nshike hari ahantu. Ariko ngiye kubera ko nza kukubwira amajambo yose aryoshe, nkubwira ko noguha n'ibindi kugira ngo nshake hari ahantu. Ariko ndangije gukora ibyo nari ngomba biza kurangira. Ni kuvuga ngo cyo no kwita les sentiments so diminuer iwanje zirahe, ariko umukobwa ziraza kuduga. Bivuze ngo mwari muri mu rukundo, mwari mwumva ko mwogeze kuko kugera ku rugero rwo kuba kuri wo rwanyu, ariko deja mwinjiwe n'umwasi, ariko murarusambuye kuko mwatewe ntimwabimenye. Mugomba guhagarara neza mu rukundo rwanyu, hataje ngo ndagomba ngo hazi iby'ubusambanyi, kuko ndavuga ngo urukundo rwose ruturutse mu busambanyi ubwo rurapfuye. Niziba zitanguyemwo ubusambanyi zikabana, izo ningo za mensi. Ibyo ndabizi kandi ndabivuga ndabihamya. Ubu rero hari ibintu byinshi birimo kuza, umuntu wese yumva kujidikana n'umwana w'umukobwa, yumva ari kumujya, yumva ari kumwumviriza, ukajya kana ni keza ngo ndagomba kukajya ndakumva, sibyo? Ariko bakabigira uko nibyo biza kugaruka bibicira ubuzima. Urimo kunyumva? Rero abantu barakwiye kumenya uburyo bagenda nabo bigenda nabaribo, kuko buriya abahungu n'inzoka mbi z'incagwatsi. Umuhungu nivyo binagendeyemo. Jeje Amari narakubwira ko mfite amafaranga ariko atayo mfite, ukabasha kumva ko ndimo kuvura n'umusore hagaze neza. Mfise igikomere canje. Nabaye mwigihe umukobwa kambira ngo ndagomba kutwenga, ngo iyo twenze ndakumva neza, nkabasha gutenyeraza nerekana igihanga canje, inyenyi yanje. Ariko byose byari iby'ubupfu. Mfite igikomere. Nabayeho mu bihe mvuye mu Rwanda, njasanzariza ko umukobwa ikinyarwanda nkuye mu Rwanda aza guhita akimpa ubwo nyene ari kubera ururimi.
urimo kumva umuntu aguhaye mu ryamane kubera ururimi motife ngo uvuga neza sivyo hari n'abaririmbye rero barimo gupfira muko nyene kubera ko barimo gukundwa n'abigeme kubera ko hari ibintu birimwo bituma bahitinga ku ma image baboneka neza mu ma video baboneka neza bakumva ko hari ababashatse ariko ndakubwira ngo no ubupfu yego yes bakuzi ba Loy TV ndibaza wabyumvise twayaze byinshi ndibaza yuko hari byinshi wumvise byo tuma uhinduka hari byinshi wumvise novuga yuko ono kwita nk'impanuro imbere ko turangiza ndashaka kwanza ubanze ugira akajambo ubwira baba bamwe bavuga indimi nyinshi ndavuga ba dati mbega zya ndimi bavuga urazizi bavuga gute ahubwo bavuga gute ziriya ndimi n'umusazi yoze vuga ko mbona hari n'abasazi basigaye babivuga mu barabara rero zijya hari umwanya wazo hari igihe cyatso kandi ziriya kugira ngo zishikire hari amabanga mwamwe hari ikintu bumaze kugeraho mu mana cyane mu mana uko umaze kugenda bisigure ko ababivuga babikoreshwa neza muri uno mwanya ku ruhande rwawe badadi benshi babikoreshwa kuvuga bijya bintu barimo kubikoreshwa ubw'inyungu zabo zinda kugira ngo babashe kwereka abantu ko abantu barimo gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye cyane bivuze ngo kuko kubivuga si bigoye nawe wo bivuga wo bimenye kuko nagiye kubona n'abantu babigira transfer mu bantu ukumva umuntu aratanyanutse arasaze ngo ndagomba ndabitransfer mu bantu kari kumva koko ivyo yagombye by'ubugombe bw'iyo bijanye n'ibindi bintu birakunze bamwe bagatangwa muri za nsarara tu urumva ivyo ngivyo ni ibintu nge amaso yanje jijamare niboneye je n'ibintu nabonye mu nsengero bivuze ngo amashengero aruhijwe n'abantu bitwa ngo barimo gukorera Imana ariko rero bonyabo bariho barimo gukorera Imana mu kuri na mu nkwe yego reka tugushimire sivyo none merci beaucoup yes bakuzi ba Loy TV reka ndagushimire wo kino kiganiro ntiwibagire kuri subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news kugira ngo uzuraraba n'intahe zigiye zitandukanye nibaza yuko mu byo twayaze wakuye mu vyinshi yavuye kure uno munsi ageze ahani rovuga yuko ariko arakubwira ubutumwa kugira ngo ushobore guhinduka kugira ngo ibyo yavuze ngaha bishobore kukwigisha aje wari kurumva ngaha rero yari Mr Radio akuva kuri micro ya Loy TV kuri kamera wari kumena Elfage Carf niwe yatumye ino image uyibona imeze neza cyane niwe yatumye ino sound uyumva imeze neza cyane reka ndakubwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao Mr Radio we love you so much Loy TV Imutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Loy